Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Mutaramanye na jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona musanzwe mubizi kandi mubimenyereye, aho mfise amajambo ngomba ko dusangira abonekana mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Ni indirimbo inimero 272. Dusoma amajambo araho muri iyo ndirimbo tuyasangire nyene mu buryo bwo kuyasoma. Avuga ngo umwami ageze kwirembo, yabambwe ku musaraba, yaje gukoranya abera babane mw'ijuru. Hanyuma mu gitabo ca kabiri kivuga ngo ivyerekana yuko aje birihuta kuboneka, kandi tugira duhabwe kuramba ntidupfe. Mu gitabo ca gatatu bavuga ngo ntaho intambara izoshira, ntaho amahoro azohora, kugeza ivyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu. Mu gitabo ca nyuma yavuze ngo maze mw'isi yagizwe nsha, niho hazocika iwacu, kudapfa gukuye gupfa ata mubabaro. Imana yacu nihimbazwe. Amajambo ari mu cyitabirizo rero murazi ko indirimbo zibaho zifise ivyitabirizo, naho hari dusanga umengo nta vyitabirizo zifise. Kino cyitabirizo naco kivuga ngo kwirembo, 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 ubu ari kwirembo, nuko araje, nuko araje, kandi ageze kwirembo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo ngomba ko dusangira dukuye muri ijambo nyine rivuga ngo ageze kwirembo. Nonga mbere mbona ijambo ry'umutwe ariko bana nuvuga ngo bagise bo bahise ngo ni kwirembo, at the gate. None rero nano majambo, aya majambo atwibutsa ivyo kugaruka kwa Yesu, atwibutsa yuko Yesu ari hafi kugaruka. Tudakwiye kuryama mu mukondorazosi, dukwiye kuba maso, dukwiye kuba tumurindire, dukwiye kuba tumwiteze, dukwiye kuba twiteze ukugaruka kwa Yesu. Aravuga rero ngo umwami ageze kwirembo, kandi uyo mwami ageze kwirembo aza ni wa wundi yabambwe ku musaraba ca gihe, aje azanwe no kugirana no gukoranya abera kugira ngo babane mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo murumva neza ko atanguye adondagura umwami ageze kwirembo uwo ariwe. Ni wa wundi yabambwe ku musaraba, kandi aje gukoranya abera kugira ngo baze babane mw'ijuru, babane mw'ijuru. Kiriya gihe yaza, yarazanwe no kugira ngo urupfu yapfuye ku musaraba, ugucungura abantu yagize, abacunguje amaraso yiwe, abakoranye ku bw'ico gikorwa co kubacungura, abakoranye kugira ngo babe abera bejejwe n'ijambo ryiwe, bejejwe n'amaraso yiwe avuye ku bwabo, hanyuma baronke uburenganzira bwo kuzobana nawe mw'ijuru. Kuko yagiye yavuze ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, iyaba atarariho mba ndabibabwiye. Ariko none rero kubera ko hariho, ngiye kubategurira hanyu kugira ngo nanje aho nzoba ndi namwe aba ariho muzoba. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro kino gitondo gishasha, amajambo ari mu gitero ca kabiri. Tuvuze ko mburenga ngo tunyarutsa kuko burya ntituza kubitebako cane, ngomba ko twibukanya, ngomba ko iri jambo wirigwana naryo, ubana naryo, ugiyumvirako ngo urabe yuko uyu mwami ageze kwirembo, uyu mwami ahagaze kwirembo, aje azanywe no gutora abera kugira ngo abajane babane mw'ijoro. Urabe nawe kumwiteguriye, urabe nawe ko atohava gusiga. Imana yacu nidutabare. Mu gitero ca kabiri havuga ngo ivyerekana yuko aje. Muririmbyi rero birumvikana ko yari muri mpemu yera, birumvikana yuko yari maso, birumvikana yuko yarareretse, yarabona ibimenyetso, kuko ikintu cyose
kigira des signes précurseurs, kigira ibimenyetso vyerekana yuko kigomba kuba. Iyo imvura igomba igwe habaho ibimenyetso, iyo izuba riza kwaka habaho ibimenyetso, iyo igihe bavuga ngo irici rizoba rigwiriyemwo izuba riteye ubwoba habaho ibimenyetso, iyo imvura izoba nyinshi habaho ibimenyetso. Mbere hakabaho n'igisata kijejwe ivyo, abantu bakamenya ngo ibijanye no kugendereza ibihe bimeze uku, bakakubwira ngo twisunze ubuhinga twize dukoresheje ivyuma bimurika mu kirere, ejo ubushuhe buzoba bungana na dogere zingana gutya mu ntara izi n'izi, aha mu ntara ziherereye naho kumbure mu burasirazuba bizoba bimeze gutya, bakavuga. Kandi ugasanga kenshi ibyo bavuze vyegereza vya bipimo canke vya biharuro bavuze. Uyu muririmbyi rero yavuze ngo bene data, ibimenyetso vyerekana kugaruka kwiwe, ibimenyetso vyerekana yuko aje birihuta kuboneka. Imana yacu nihimbazwe. Nibuka cagihe Yesu yari akiri mw'isi, bamubajije ngo none tuzobimenyeshwa n'iki, bizogenda gute, tuzomenya gute, niki kizoba ikimenyetso cerekana ko umuheruje, bizogenda gute? Yesu ntiyababwiye amatariki, ntiyababwiye ngo hazoba ari mu kwezi uko, ariko yababwiye ibimenyetso ngo nimwabona ibimenyetso bimeze uko, muzomenye yuko igihe kiri hafi, muzomenye ko umuhero uri hafi. Aravuga rero ngo ibimenyetso vyerekana yuko aje birihuta kuboneka, ngo kandi tugira duhabwe kuramba ntidupfe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ijambo ry'Imana rivuga ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze, mu buryo bwo kubaho twiteze ko ari ikintu kigiye kuba, mu buryo bwo kubaho dufise ibyo twiteze ku buzima bwacu muri kubu no muri kazoza. Imana yacu nidutabare. Kubw'iyo mpamvu rero mu byo dukwiye kubaho twiteze, dukwiye kubaho twiteze kugaruka kwa Yesu. Izi nyigisho ndakeka canke se ndabona yuko zitera kumbure novuga ngo zisubira inyuma umurindi zavugwako, umurindi zigishwako, umuvuduko zigishwako mu myaka 20 irenganye, si wo muvuduko ziriko. Imana yacu nidutabara muri kino gihe. Ariko mugabo na Yesu yavuze ngo abaje bavuga ngo namahoro nta nkomanzi, aho niho uguhona kuzoba gushitse ku bantu giturumbuka. Imana yacu nidutabare. Kandi ukureka Imana ukubivamwo, kuvyihoza, ukutabiha ijambo, kutabiha agaciro, ivyo byose n'ibimenyetso bigaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Imana yacu nidutabare. Muri kino gihe urashobora guhura n'umuntu, umukozi w'Imana, umwigisha, umuvugabutumwa, umupasitori, umureverend pasiteri, intumwa, umuapotre, umubishopi, ugasanga mu myaka 5 irenganye ubutumwa yigisha bwari ubutumwa buhamagarira abantu kwihana, guhinduka, kwezwa, gutunganira Imana. Ariko mugabo uburavyo ugasanga yarabivuyemo byose, ubu yigisha ibijanye na prosperite gusa. Naho nyene novuga ngo materialiste, ni mu materialiste, yigisha ibijanye nyene n'ibi, inzu nziza, ubuzima bwiza, imisose myiza, amafiriti n'ibindi. Akaba yo kwigisha amasaha 2 igihe kimwe nigeze gusengera ahantu, uyo mwigisha yari yateguwe ico gihe, yigisha hafi amasaha 2, mugabo yigisha kubijanye amatwarete y'ikizungu, ngo ahantu ubone wituma canke se uja muri twarete wicara witunye, ngo hari amatwarete meza y'ikizungu wicayemwo wumva umengo wicaye mu ntebe y'ubwami. Ibintu nyene nk'ivyo, ibintu vy'inyambaro nziza biba ari vyasigura nyene amakostime, ko amakostime nyene importe agirante azimvye, ibintu nyene nk'ivyo. Ndumviriza, numva nyene nataye umwanya, numva natakaje umwanya, ariko nyene sinari gusohoka. Nyene numva wamaze kugenda gusenga, wamaze kuja gusenga, kandi ubuze ati reka ninjirire ngaha hantu ko bariko baravuga izina ry'Imana. Urumva nyene nuko nyene, ariko mugabo nyene mu vy'ukuri
zari inyigisho nyene z'ubumaterialiste gusa, ziterambere mugabo ryo mu buryo bw'umubiri gusa, ivyo vyitunga. Ariko navyo nyene nibaza ko kuvyigisha sivyo bibi, ahubwo tournure umuntu abivugamo, imvugo umuntu akoresha mu kuvyigishamwo niyo kumbura usanga yerekana ko uyo muntu atumbereye ivyo vyonyine, adatumbereye gukiza imibiri n'imitima, ahubwo atumbereye gukiza imibiri gusa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi, uyu mwigisha rero aravuga ngo hariho ivyemeza, hariho ivyerekana yuko aje, kandi ivyo ngo birihuta kuboneka, kuko inyuma y'ivyo amaze kuza umwami ageze kw'irembo, tuzohabwa, tuzogororerwa ingororano, tuzohabwa ibihwanye n'ivyo twakoze. Muri ivyo hariho guhabwa ngo kuramba ntidupfe. Imana yacu nidutabare. Murazi ko urupfu rwakwezwe n'icaha, nkuko vyari vyaravuze ngo nimwagikora ko nimwajya kuri kirya giti c'ivyamwa camye hagati mw'itongo ntimuzobura gupfa. Burya gupfa rero kwinjiye mw'isi kubera yuko habayeho gucumura, habayeho kugarariza Imana. Imana yacu nidutabare. Hanyuma ngaho ku gitero ca gatatu yavuze ngo ntaho intambara izoshira, ntaho amahoro azohora, kugeza ivyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu. Mu yandi majambo, ivyaha n'urupfu bikwiye kubanza gutsindwa na Yesu kugira ngo habeho amahoro adahera, kandi habeho intambara, habeho seserofe, ubuziraherezo. Imana yacu nidutabara. Aravuga mu gitero ca nyuma ngo maze mw'isi yagizwe nsha niho hazocika iwacu, kudapfa gukuye gupfa ata mubabaro. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha, n'ano majambo nizera ko muriko murayumva, nizera ko mwumva ico uyu muririmbyi yaratumbereye kuvuga. Rero mu majambo agize icitabirizo, ari naho tugomba dusozerere, yavuze ngo kwirembo. Rero Imana yacu nihimbazwe. Na rya jambo nagombye kugutekerera. Birashoboka yuko ubayeho wumva izi nyigisho zitigishwa, ubayeho wumva umengo na gacerere, ibi bintu ntivyigishwa, ntibivugwako, umengo nta jambo bigifise. Ariko muri kino kiganiro narinzanwe no kukwibutsa yuko nubwo biruko, wewe uri mu rugendo ruja mw'ijoro, wewe uri mw'iyobokamana, wewe wigeze kuvyigisha ariko ukaba warabihevye, wewe wigeze kuba ukunda inyigisho nk'izi, ukunda kuzigishwa no kuzibwirwa, ariko ubu ukaba wumva umengo zisigaye zigushisha, nari nsubiye novuga ngo gusubira kuza ngo ndagushishe ntaco bitwaye, ariko ndakwibutse yuko umwami ageze kw'irembo, kuko ivyerekana yuko aje biriko bishishikara kuboneka. Kandi uravye ijambo ry'Imana yarabivuze akiri kw'isi, intambara, impuha z'intambara. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ingene mu misi y'iherezo abantu bazoba bikunda gusa, kandi abantu bazoba bakunda inyigisho zihuye n'ivyifuzo vyabo gusa, ariko inyigisho nzima ngo batazoba bazereko, batazoba bazishaka no kuzumva mu matwi. Mbere ngo kubw'iyo mpamvu abantu ngo bazokwirobanurira ababigisha ibihuye n'ivyo bagomba kumva. Nimba bagomba kumva ibijanye na prosperite, ibijanye n'itunga gusa, naho kumbura irindi jambo rivuga ngo bimaze iki kunguka ivyo mw'isi vyose ariko ugahomba, canke se ukabura ubugingo, vyomara iki kunguka ivyo mw'isi vyose hamwe wowe uhomvye ubugingo? Rero naho abantu bazomera gutyo, ariko ukuri guhari kurahari nyene. Rero bivugwa ngo mu misi y'iheza abantu bazokwirobanurira abigisha bababwira ibihuye n'ivyifuzo vyabo. Abantu baragomba kubwirwa yuko gusambana atangorane, ari uburenganzira bwa kiremwa muntu,
kw'Imana yaremye imibiri ngo ibeho muri ubwo buzima nyene. Umuntu kurya ashonje afise droit yo kurya, afise liberté yo kurya, ari agateka kiwe, ari uburenganzira bwiwe. Abantu barakeneye kumva umuntu ababwira ngo vyashitse bikakugora, hakupfa wipfuza, hakupfira hejuru. Erega none ivyo none ibikoko vyo ubona ari ingorane, kubera ko ibikoko vyo atari icaha. Impene aho ibishakiye ntibikorera, inkoko aho ibishakiye ntibikorera. None abantu nibo rero Imana yaremye kugira ngo babeho baboshwe, babeho ari imfungwa, babeho mu gasho, babeho bari nk'abantu bari mu mpimba batidegembye. Abantu barakeneye inyigisho nk'izo, kandi ziragwiriye ku ma internet, zirahari zikubwira ngo imibonano mpuzabitsina ni myiza cane, ivura ingwara izi n'izi. Mbere si vyiza ko umuntu yama ku ngimwe, ni vyiza ko umuntu avariye agahindura, akagenda hariya agapima hariya agapima na hariya. Imana yaje nedutabaye, ariko mugabo nyene ukwemera mfise, naho kumbure bishoboka yuko atari ko kwemera ufise, ariko ko wakurikiranye ino video nza no kukubwira ko ukwemera mfise ari ukwemera kuvuga ngo Yesu ari kurugi, Yesu ari hafi, Yesu araje, umukwe ageze kw'irembo. Imana yacu nidutabare ko ageze kw'irembo. Rero dukwiye kumwitegurira, Imana yacu nidutabare kumwitegurira nako ni ukwihana, tugatunganya ingeso, tugatunganya ibidatunganye, tukitegurira kugaruka kwiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, mu yandi majambo, ko ari umukwe natwe turi umugeni, kandi umugeni arafise uko ameze kumutandukanya n'undi muntu wari we wese. Umugeni ku munsi w'urubanza rw'ubugeni bwiwe, vyanka vyakunda kumumenya ntibigusaba kubanza kwambara amarinete canke amajumere kugira ngo banze urabe. Wapi, ku rubanza rwiwe umugeni aramenyekana. None rero ko umukwe ageze kw'irembo ariko araza, wewe witwa amazina Rukristo usanzwe witwa, wewe ufise ibikorwa uriko urakora, uri umukozi w'Imana mu buryo butandukanye ubu canke buriya, mbega kwaje ageze kw'irembo, uri umugeni canke nturi umugeni? Ko ivyerekana ko umugeni ari umugeni, umuntu bidasaba yuko abanza gusesesha urumuri, ko atari agaseseshwa rumuri kugira ngo umuntu amenye ko umugeni ari umugeni. Mbega wewe vy'ukuri birakuboneka ko, birakugaragara ko yuko uri umugeni canke nturi umugeni? Imana yacu nidutabare. Nano majambo rero nari mfise, nari numva twovugana ko twoganira ko umukwe ageze kw'irembo araje, kandi ivyerekana yuko aje birihuta kuboneka. Bene data mukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha, nifuza gukangurira imitima yanyu, nk'uko hari abamaze iminsi bayikangurira kurondera amahera, nk'uko hari abamaze iminsi bakangurira imitima yanyu kuja hariya na hariya, nk'uko hari amaze iminsi bakangurira imitima yanyu ko mugiye kuronka viza, mugiye gutunga. Ibyo byose vyaremewe mwebwe, kandi ko mutaraba inyuma muri ab'imbere, kandi ivyo nanje ndemeranya navyo. Ariko mugabo nanje nyemerera nkangurira umutima wawe kuwubwira ngo umukwe ageze kw'irembo, kandi ivyo bitaraza, ivyo utarabironka, urupfu rwoza, utararonka viza wahanuriwe bakuvugishijwe ko, urupfu rwoza. Kandi utaraja muri Amerika, urupfu rwoza. Utaraja i Dubayi, urupfu rwoza. Birashoboka yuko uriko urategura urugendo, ariko urwo rugendo rutarakunda, rutaracamwo, urupfu rwoza. None asangwa vyogenda gutyo, ko umukwe ageze kw'irembo, ko agiye kuza ngo akoranye abera bose abajane mw'ijuru, babane mw'ijuru. Mbega wewe uri kubitegura gute? Uri kutegura ubugeni bwawe gute? uri kutegura urubanza gute? uri ko witegurira urubanza rw'ubukwe bwawe n'umukwe ariwe Umwami Yesu gute? Imana yacu nidutabare. Iyo umuntu
afise urubanza nk'ubwo rw'ubukwe rw'ubugeni, yitegura muri vyose, yitegura muri vyinshi. Mbega nawe bimeze gute? Twumvise ngo mu citabirizo ngo kwirembo, 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 ubu ari kwirembo. Atavuga ngo nuko araje, nuko araje kandi ageze kwirembo. Nabahigwe abantu bitegura kugaruka kwa Yesu. Izi ndirimbo zivuga ngo kugaruka kwa Yesu. Nabahigwe abantu biteguriye kugaruka kwa Yesu. Hari indirimbo twaba turirimba yavuga ngo harahiri we uzosangwa ari maso adasinziriye, azosanga ni Umwami Yesu hariya mwijuru mu bicu. Abone muririmbyi aririmbye kurasa avuga ngo bazobona Imana imbona nkubone, bambaye inyakaka bigina amatavu, baruhutse imiba baroye isi, bame bahimbaza Imana. Hahigwa abafise imitima itanduye, abo bazobona Imana imbona nkubone, bambaye imyakaka bigina amatavu, baruhutse imiba baroye isi, bame bahimbaza Imana. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha agiye kuza umukwe. Mbega witeguriye gute? Wumva mwiteguriye canke haracari hagahazo? Tugomba dusenga Imana rero. Nano majambo naye numva mfise noganira namwe muri kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno musi dusenga Imana. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubwana majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akayirabisha ko hanyuma akabasanda atariko yitegurira neza ugaruka kwawe kandi ugeze kurugi, ndakwinginze ngo mugwize kw'imbabazi nkuko azisabye, umwezi umutunganye umuhe kwemerwa nawe, mwezi